Reka nsubire kubaramutsa abakunzi ba Gitega Entertainment TV ndi kumwe n'umu sister wanje. Long time bro, sister mambo. Fresh freshere. Ni Esti-Baby. Yeah yo. Yes I. Long time bro. Long time. Kweli. Naguma ndakumva gusa ku majwi, ndakumva navuga ati sasa sister takutana lini? Esti-Baby, amakuru y'imisi. It's today le 11 May. Akajambo kamwe ku barasta. One love. Le 11 May ikubwira iki mu buzima? Mbira ko dufiragi Bob Marley yadusigiye. Nyibutsa ko dutegereza kugira urukundo tu. Yes. Akaririmbo ukunda ka Bob Marley ni nkakahe? One love. Twagiye. One love. One heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. You feel alright? Yes. Ngo murasta ntajya inyama. Ibyo ravyonzi. Ngo murasta arangwa n'ubusage. Murasta n'umutima tu. Yes. Iyo ni inyishu imwe itomoye benshi bari bibaza ku murasta. Bavuga bati umurasta ebana ni planta, umurasta n'ubusage, umurasta ariko umurasta ni peace. Umurasta n'urukundo. Mu mutima. Urukundo rurimo byose, urukundo rurimo amahoro, urukundo rurimo umwidegemvyo, urukundo rurimo kubabarira, urukundo rurimo gukundana n'urukundo tu. Uno musi muri Supreme abarasta nka bose turavuga nka bose mu ntara Gitega abafanzi bawe n'ababesto bawe ndabizi ko mwakoranye byinshi mukorana byinshi uno musi bakorana nga muri Supreme ba akajambo babwira Gitega ni iwacu everywhere muri Gitega abarasta baruzuye muri Supreme naho nyene niho bari muri muziki baruzuye muri Afrika Igitega ni mu barasta tu hose niho bari. Igitega ni mu muzi w'abarasta nagaki nakajamba kahe wo babwira wa abafana b'abarasta b'abanyagitega ndetse n'abafana baza bakunda umudiho wa reggae. Bon ni bwa bumwe nyene kubera ko mu mudiho wa reggae harimo message abafans nabo nyene nabavyumva tu ni gwa rukundo ni ya message nyene ya mirimo. Abafana bariko barumviriza bariko barakuraba kuri Gitega Entertainment TV babwire yabwira ati one love. Muri rusanga abafana ba Esti-Baby ndabakunda tu bakwitege kwikibo byinshi Imana idutije ubuzima byinshi. Plan ya hafi ubategurira déjà le 11 Mai ndahari ejo hazoba ibindi bientôt ni fête de la musique hama de ma part uretse kuba mu bandi ku muziki wanje ndi mu bikorwa banyitege tu Imana idutije ubuzima. Yes. Ugukeneye gusange ni Gitega. Reka tubashimire cyane Esti-Baby sister ndagushimira gose. Merci à vous. Reka ndagushimire bariko kurikirana Gitega Entertainment TV yari briefing to gatoyi gusa aramutsa abafana aramutsa abarasta muri rusangi anababwira n'akajambo kajanye na lo 11 May y'uno musi. Thank you.